vy'ukuri kwitegura imbanyi ariko biciye ku muvyeyi w'umumama ni ngombwa. Muri Bibiliya abavyeyi b'abamama mbere yuko bavyara abana b'intwari, umumarayika arabagendera akababwira ivyo bazokora mbere yuko uwo mwana bamusama. Harimwo nyina wa Samusoni, muri Luka igice ca mbere harimwo nyina wa Yohana, igihe marayika yababonekera akababwira ivyo bazokwiye kwirinda n'ivyo bakwiye kuzofata mbere yuko uwo mwana bamusama. Umva ukuri, ijuru ririta kuri wewe muvyeyi imbere yuko uwo mwana umusama, imbere yuko usama inda. Umva ukuri rero, hari ivyo ukwiye gufata kugira ngo umwana wawe azoshobore kuba umwana muzima. Si ibintu gusa ufata wamaze kumuronka, ariko ni n'ibintu ubanza kwishiramwo, mbese bikaba nka reserve umwana azosangamwo kugira ngo umwana wawe azoshobore kuba muzima. Ni vyinshi ariko reka tuvugemwo bike kugira ngo dushobore gutahura neza ibintu umuvyeyi akeneye cyane. Umuvyeyi urakeneye vitamine z'ubwoko bwa B, ariko by'umwihariko vitamine B ya 6, y'9 na 12. Iyi vitamine B ya 6 izogufasha cyane muvyeyi kugira ngo cagihe uzogeramwo cyo gusama ntuzogire irekwe gusama, gutwaririza ikintu na kiriya, kugumudahwa n'ibindi bitandukanye, kunukirwa. Iyi vitamine ya B ya 6 niyo wayifata umwana kazoyisanga mu mubiri wawe ikwiye, izogufasha. Ikindi ni vitamine ya B y'9, iyo turivuga ko cyane, na vitamine ya B12 yoyo iza gufashanya kugira ngo hazokwebwe amaraso, kubera ko uzoba yakeneye cyane. Iyi vitamine ya B y'9 rero impamvu ari ngombwa cyane, abandi bakayita ngo niyo bita folate. Iyi folate irafashe cyane mu gukogwa kwico bita tube nerale. Iyi tube nerale akaba ari izovamwo ubwonko n'ibindi bifasha. Iyi tube nerale rero igikomeye kuri yo kuko vitamine y'9 ibikeneye cyane, ikogwa mu minsi 28 ya mbere. Bisobanura ngo ni muri kwa kwezi kwa mbere, kandi uko kwezi kwa mbere hariho n'abavyeyi batabazi yuko no gusama banasamye. Rero ni vyiza ko uyishiramwo mbere kugira ngo umwana wawe azoza yisangame kandi ku rugero rukwiye. Vitamine ya B y'9 iyo umuvyeyi atayifise mu buryo bukwiriye, umwana avukana ibibazo bikomeye. Ugasanga kuri ya tube nerale haje ko akantu kiforomye ko kaga malformation, agariko bita épine bifida. Abandi bakavukana ico bita ubujana, arico bita bec de lièvre. Abandi bakavukana amafissure de pare, ugasanga mbese nuruntu mengo nurusate ruva kuzuru gushika amaje mu muhogo. Umwana mbese akavukana ubumuga butandukanye ariko byaravuye kuri wewe. Hari naho bija mbere ugasanga kubwo kubura iyo vitamine ya B y'9 umwana akavukana ibibazo by'umutima n'ibibazo by'ubwonko. Umwana akavukana umutima wuguruye, umutima udakora neza, umutima ufise ibibazo byaravuye kuri wewe kubwo kudafungura iyo vitamine ya B y'9. Ubwonko bwiwe ntibuze bufate, ntibuze bwiyumvishe n'ibindi bitandukanye. Vitamine ya B y'9 uzoyikura he? Uzoyikura mu mera w'ingano, uzoyikura mu binyantete vyuzuye. Iyo vitamine ya B y'9 uzoyikura mu mboga, cane nko mu mboga bita ipinari. Uzonayikura cane mu micungwe, atari wa mucungwe umwe ibiri oya, ahogwa ni mu mutabe w'imicungwe. Mbese gufata akarahuri ka jus y'imicungwe nka mililitiro 250. Umva ukuri muvyeyi, impano ikomeye ushobora kuzoha umwana wawe kuri iyi si nuko uzoba warafunguye neza, umwana akazoba muzima. Umva ukuri.